kubakana biciye mu mategeko igihugu bizoba itariki noraske katashaka kubivuga bani bashaka kuvuga man bafise amaplani maremare tumaze kumva byinshi ariko twivugire bikeya kandi nimba bari serieux vraiment byo biryoshe kandi ivyo numvise byose nimba ari ivyo respect nabwe miganiro giheruka cyaba abantu mu barenge barazi ibyo barimo kwera bayiko uyo niwe bita mukorogo yavure kujya sadu byarameze kera yarabihevye bibon yarabihevye ni sawa sasa ariko ari umuntu abafise inzobe akongereza gato nawe utabizi nto bimenye je rero je ndumumesha mu by'urukundo ndumumesha kweri biravugwa ko bafise état civil vuba Fanny Lavine na Fanny Lavine ariko abantu bariko bavuga ati ngo nagakino film no muri nimbari za active narumvise babivuga ngo kubaraga kino barimo ngo baryoshe no ndizera ko atamuntu umwe abaho kuyisarambona nicaranye na miri mu kabare nicaranye na miri ahantu hababiri nta muntu umwe adahemuka man twese turahemuka namubajije kandi guhemuka biratandukanye je nkunda ndashaka kuvuga ngo sindahemukira umukobwa ariko hariyo nk'amakosa nahebeye umukobwa nari gushobora kumubabarira nk'ubu nka jewe nta rimwe ndakunda umukobwa kubera afise amahera kuva mbaho muvanga ngo uje kubikora n'undi mukobwa yavuga ati jewe ndi wiwe jenye ariko umukobwa akubwira ati nta muhungu atavangana nibibaho n'abagabo bo muzaba ngo n'umugabo araja hanze ngo ahubwo we vumiriya wubake Every story matters. It's another day, it's another blessing kubana namwe kumunsi kundi wa nta marori mfise it's your boy done for it and king of Mike ngiye kuzana marori from Lavine sasa papa Steve Bagiye arahunze imigani uzakunze ba Steve bana ko nite kumana handi mwanya geraze twe turayaga kidogo kunze ba Steve nibagiye kuzana marori andingira bakubona gake yabo bakunze ba Steve atamuriro wambaye jewe basi ntamba marori cyane n'isoni numva udusoni wallahi yes ndabahaye rero ikaze mwebwe bakunze ba Steve nongera ndibibutsa ko ndabakunda ico ni kintu nkeka ta munsi no muhera nkoze ikiganiro ntababwira ndabakunda cyane gende umuntu wanyu namwe muri abantu banje antuka turubahana jewe rero nkunda bankunda n'abatankunda ariko abatankunda bazoreke kunkunda ko bankundira ibikorwa byiza nakora bibi munkunde nkoze byiza mu bikunde byo byiza ariko je mureke kunkunda nkongera nkashimira na Dan kuba yemeye afashe kandi undi mwanya kugira ngo bicarane dukora ikiganiro nibaza ko biza kugenda neza antuka sasa ujya muzi doherukana uri kumwe n'umwana turi kumwe na Ayana nyuma biragorana yarahambuye byaheze bimeze gute bo mwana wanje rero jewe umwana wanje kadashaka ibi bintu mubarazi kari umustar ho Ayana navyo zikari umustar byo aravumye ariko ni bon gusa naragerageje ntavumye cyane nk'abandi bana kubera peut-être réseaux sociaux aboneka ko cyane ni WhatsApp statut jya musi yari ryambe ngako nabonye mama we yaramugururije Facebook ari abana badafite mama we yaruguje Facebook yewe aguma posting amafoto n'ubugenzi ariko sinokwemera je yana yonsa ubugenzi gutatazi gukoresha telefone sishobora ageze gukoresha Facebook yantuka rero ni kugira ngira abaramutegura kugira ja oya yanabanye ngo manamugururiye YouTube izo zose ni idea zanje ariko arakora yeye ugimugururiye YouTube atazarakorera ko brand yiwe ushaka kurana iyo brand cyane Ayana zorinda afise brand yanje agendera muri brand muri STV canke muri Ayana canke Dads STV niwe yandi yumva niwe papa wiwe niwe papa wiwe zo kwa maruko YouTube yiwe nazo yaza muramubana mu makomantere ngo papa Ayana so barabanye naga star ko yeso gusa ndagakunda cyane ariko kandi ikintu kizotuma abo mustare sana umunsi nzogira mariage kwanzura abandayigira nko mwibarabara abantu bose barengana bakabona baze bazovuga imvura ne kuzohavigwa waje turaba nko mu kwindwi ni hatamvurirwa hari so imikoshiragwamo ariyo mariage yegeze kuba ngo bararinda kurondera sare yari yabereye mu intuze bararondera sare irabura kubera yaguye batayiteguye ari nko mu kwindwi bibaza ivyo bintu by'abantu gusubira ko tindi sare wari wakubise jardin ya bien biga imvura yaguye bagiriye hanze imvura yaguye bari mu misa umva bice bisaba yuko umva hari bari bagize reception ahantu huguruye bice bisaba yuko bahindura biga niho byavuye byo kugira amasare kuba kera baragira barubaka nka mu rupango huguruye ibiro by'amahema bakagira kadekoro hajya niho bagirira bararabatsi imvura ihora ibivura sare barahindura ya uri kuvuga ngo umunsi uzogira mariage and twumve yuko no munsi afise umuntu bari kumwe
jewe wallahi ndi single. Single and searching canke single nyene. Single and searching ni single uri kurarondera canke single nyene. Jewe kenshi sinibaza umusi ndondera. Nisanga byo no kusanga byaba ariko ndafise karite y'umukobwa nkunda. Akunda bakugwame andi akunda bakugwameze gute. Uburyo no mu bafana hariyo umuntu ahora yitinya sishaka kumwafrodinga andi. Sinobesha sinkunda kubivuga ariko ndakunda umukobwa imwe mu makarite zitatu nkunda cyane ndakunda umukobwa mwiza cyane. Mwiza umukobwa mwiza kuri mwiza cyane akeye w'inzobe yirabura. Sinzi umukobwa mwiza tu. Gusa sinkunda abazungu. Oya mugabo akeye tu. Aho kandi sinkunda umukobwa yihindura urukoba. Yihindura urukoba okay yiyambiza amajambo. Gusa abakobwa ari ukuntu amavuta bisiga bose. Oya birarutana. Hari habongereza gato gira kuko abakobwa kweri barakunda akayobe. No kuri kwiba. N'urifisa abayumva mega keneye abone ko hari ikiyongereye. Rero ndakunda umukobwa ari umuntu tuba dusa agaca hindura urukoba none umva umuntu acabaje kwera abayiko uyo niwe bita mukorogo yavure kujya sad byarameze kera yarabihevye bibo yarabihevye ni sawa sasa ariko ari umuntu abafise inzobe akongereza gato nawe utabizi nto bimenye je rero je ndumumesha mu by'urukundo ndumumesha kweri basi mbabara amasaha iminota mikenya biba bihe ubu je ndukundanye n'umuntu ndi limiter kuko urabona je abakobwa bose baba barampropose nta numwe nemereye ni kuvuga abakobwa twuba twarakundanye mengo ni batatu abakobwa twakundanye je nabapropose abampropose nta numwe yerega n'ubundi muko bimeze n'ubwo buri mwiza cyangwa mengo wapi Mungu ni wategeza gutangura ya rero bisigura ndagupropose kujya umukobwa nubwo abagukunda arabanza kuko umukobwa arakunda inyishu ya oya oya ni ndashaka ibintu oya nibikunda ariko arashaka arategeza agenda acubagira araje gukuraba umugore ashaka ati ndaje gukura arazi ko wibana chambrete yonyene yicaye ku gitanda yamba akajipe kagira ngaha agaca kubwira ati none ubona gute oya ngo nibiba yavuye muhirazi kwaje ari umuhungu w'umugenzi yakeneye gusa umengo biboneke ko wabikoza adashaka mugezere muri yasi abo ngo umugenzi yace afata impudu azikubita mu ndobo arazanikira ngo none urataha gute abahungu nawe nabamesha no yimbira ndege oya gusa ikindi naco kibishe birabishe nyene ibyo bintu barinze babikora abarinze babikora birabishe kubikora umwe atabishaka ni kumva ni igikorwa cy'abantu umwe acabeshera uwundi hari n'igihe uzawumva ngo jewe ngo wabinkoreye ubwa mbere ngo yabinkoreye ku nguvu niwe yankwegeye oriyeke wowe warubisha indani oya gusa si byiza kuko n'ibintu mu bisango birinze biba mwebwe babiri bitegezwa kuba ariko mwarinze muyumvikanira mwese muvyumvikana mutume mukora n'icaha mwese ariko igano turiko turakora n'umukobwa arawe yitwa Marlene sinzi warakibonye rero namuhazana ni entre abahungu n'abakobwa nabahe abantu bababazwa cyane mu rukundo wandi kuri wewe kuri yarampaye ivyumviro vyiwe nyine kumva kuri wewe je cyumviro canje sindi umuhinga wa cyane ariko ndagerageza kumenya akantu gato yakurukundi iconzi abakobwa nitwe twabahinduye nitwe twabahinduye abahungu ariko apana bubu bakera n'abahungu babahinduye bamaze rero bajye abahungu bahinduye abakobwa bakera twe tutaravuka batumye abuba baca bavukira mu bivyahindutse ni kuvuga kera umukobwa yaragukunda agukunze yabagukunze akwanse yabakwanse kera nta bintu byo kuvuga ngo ngene ndamujya amahera byari bihari normal ntitwari benshi cyane ngo abahungu babe benshi cyane ngo abakobwa babe benshi cyane kurusha abahungu wamengo nyene birasanzwe baragira ariko abahungu baca barahindura abakobwa mu kubahemukira cyane abakobwa baba bari muri vanjance kera nta muntu yatahura yuko uwo muvanga ngo uje kubikora n'undi mukobwa yavuga ati jewe ndi wiwe jenye ariko umukobwa akubwira ati nta muhungu atavangana nibibaho n'abagabo bo muzaba ngo n'umugabo araja hanze ngo ahubwo we vumiriya wubake numva ko abantu babaye nabi rero je nibaza ko nta muntu umwe adahemuka man twese turahemuka namubajije kandi guhemuka biratandukanye je nkunda ndashaka ngo sindahemukira umukobwa ariko hariyo nk'amakosa nahebeye umukobwa nari gushobora kumubabarira usanga sinamubabariye eske ganaho harimo guhemuka nuko harimo guhemuka abantu tuvana ugasanga wowe kica widoga turavanye
wosanga ari Imana gukuye hatari wawe gukuye ngaho nawe Imana irashobora guhindura plan Imana plan gukuye ahantu hatari wawe hata amahoro wari kwagirira gutwara handi amisa amahoro cyangwa ugasanga wa muntu nimba ari rwa n'ubundi azogaruka musubirane umuntu ari wawe ngo cyangwa ujya mwanya ntibyari kuba byiza mubanze muvane muzosubirane bigenda neza kugira mu wese ari gihe mu wese atabara n'amatiro kuntu niko bimeze mu bisanzwe sasa ndakunda kubaza rero ati abantu barakunda waruvuze ngo umuntu wese abafise ingeso ziwe ngo hari umukobwa ashobora kuba arakageso ashobora kuba afise umuntu amuhamayera uku undi amuhamaye inite undi amurongera gutya bimeze gute urabona umukobwa ivyo bikora umuntu bivaye n'ivyo yumvira n'ivyo nuko abayeho nk'ubu nka jewe nta rimwe ndakunda umukobwa kubera afise amahera kuva mbaho ariko si bibi gukunda umuntu afise amahera no bahungu ari none nigufwa amatungo ufise sécurité none nk'ubu y'amahera ni sawa nk'ubu akarorero umukobwa nubwo abafise amahera kurusha umuhungu bashaka gukundana atari kubera amahera bagakundana tu abantu baca bavuga ati yamukundiye amahera kandi ntibabona ko ari wewe umuhungu wamupropoje wa nundi nene nk'uwe wotumera umwana waziranutse wa venera wewe reka anakwemereye bavuga ati basi ibintu ararongo ari ugasanga waramudrajuri seri aragukunda kandi ugasanga woragwana ibishoboka urakora ibishoboka byose hari abantu baba mibaza andi icyo umuntu none akoresha hari umuntu boss akoresha nk'abakobwa abakoresha kwanza gute abakoresha nk'umukazi akabakoresha mu kazi akavuga ati no musi ndiko ndarokrita no musi nkeneye abahunga aba hama nkeneye abakobwa aba ngugira abakorere bamukorere hari abantu baba muyumvira ntushaho ababosi bubu akunda gusaba ibintu abakobwa uravyuca uvyumva nawe saba bosi gusa tuze turavuga ukuri abantu bose barasaba abantu kandi muza muvuga ngo kubera ari bosi wiwe ngo acamuha oya hari n'umukobwa kwima kandi ari umubosi wiwe kandi hari n'umubosi atagusaba birakunda hariho n'uwundi kandi agusaba ivyo birumvikana uvuze uragerageje kubisigura uvuze ku iki nk'abantu biba bimeze gutyo haje ndaje bara sinzi ubu hari n'uwambwiye ngo hasigaye nani uyase miri wenyene ngo kubera ngo yarababikubajije mu bafana uyase umufana sinibuka neza gusumira umuntu sinibuka umuntu yabimbaje gusa arambaza ati ngo bavuga ngo wewe ngo wasigaranye miri wenyene ngo kubera ari we ngo bamuhuriye muri ivyo bintu ngo abandi bose jewe nta mvugenekana mu kazi numwe abaho Queen yararongowe hatanguye Jinera hatanguye Ashanti yagiye kubera ibintu by'amashuri hacakurikira Jinera agenda gukorera ku radio ntanda n'ubafise ntanda Queen ararongorwa officiellement hasigaye miri none yo wumva nawe bacha urumva comportement n'umuntu nta ntibisigura ngo ndi boss ego ari umuntu afise amahera arondera umukobwa kubera afise amahera none wowe umwemera kubera afise amahera ntumwemera kubera abishatse umukobwa mwemera kubera abishatse bihurije ntavyo kuvuga ati ngo ni kubera ari iki oya izo ngeso zifise umuntu ntizifise poste umuntu aba afise imvura iraguye ndakese sasa ndakunda kubaza ati ka abantu baba bashobora kubavuga yuko ati bashobora kubavuga ati boss bigenda gute yuko hashobora kuba hasigaye miri muri STV abandi bakobwa baragiye ati mbega andi ntiyo basigaje miri kubera ariho bashobora kuba bahurira ahantu bakeneye kuronka umuco abakunze ba STV niyo mpamvu jewe nirinda ibintu bimwe bimwe ndizera ko ata muntu umwe abaho kuyisarambona nicaranye na miri mu kabare nicaranye na miri ahantu ha babiri ntibibaho bisigura yuko hari ibintu turagerageza kwirinda ariko abantu bibuza ko batuvugana ariko impamvu batuvugana bije ngo ndabwira ikintu kimwe atacuri umuntu ntakuvuga nabi umuntu wese ategereza kuvuga kubera abakuzi ko ntumbwire yuko ubu ariho no banacemba umuguruguru nimba kera ntari bwabe jewe ntari bw'umuguruguru ubu ne banacemba umuguruguru peut-être naho ntari kuba ndi umuguruguru ko batamvuga bamvuze no munsi ntacyo mugabo hari ndazi ko ataco niyagiritse usanze n'abayivuga bafite amapreve reka ndaguha akarorero murya muri industry dufise ingene twibereye hari ibintu dukora nyene kwa turi mu industry ibintu byacu biraboneka ariko naba bantu babivuga barakora ivyo waba ariko nikubera batari muri industry niko batamenyekana abakarorero nk'ubu je ndabivugiye ko gato ibya Fanny Lavine na Noraski
jewe ngoma ndabaha amakuru na ronse ya chini ya carpet amakuru duhe chini ya carpet umutseruse sinone gashabwe biravugwa ko kandi ayo n'amakuru je ngerageza kwemeza kwe niyo nayakuwe biravugwa ko bafise état civil vuba Fanny Lavine na Fanny Lavine ariko abantu bariko bavuga ati ngo nagakino filme no muri nimbari za active narumvise babivuga ngo naga ngo ko baragakino barimo ngo baryoshe no amakuru warayumvise yuko soon ndabahaye amezi abiri état civil ya Fanny Lavine ni tariki general yumvise ariko oya bayitariki ashobora kubihindura bayitariki oya namakuru nakuye ahantu ariko ntaco reka turabukwe ahubwo bagire état civil barushinge rugume andi iyo yindi nkuru nabona état civil ndayishishura ndayibitse uzevuga nyuma ngoma ndabiyo état civil itariki bambwiye ko ariyo itegure mu mwaka bambwiye muri kwa 11 nyene ndakubwiza ukuri ni muguco hinge ndaba iyo tariki kwigwa mu ndabire lo 25 z'ukwa 11 kwizogwa ari samedi kwanza état civil zose niziba samedi none le 20 ni dimanche ni samedi nyene Noraske katashaka kubivuga bani bashaka kuvuga man bafise ama plan maremare tumaze kumva byinshi ariko twivugire bikeya kandi nimba bari serieux vraiment byo biryoshe kandi ivyo numvise byose nimba ari ivyo respect nabwe mwiganiro giheruka cyaba abantu mu barenge barazi ibyo barimo bariko babikora kinyakimi abadusumira nimbati afise umugore kandi yerekanye umugore wiwe ari iganiro nabonye ejo muri Fresh TV yerekanye umugore wiwe sisi kandi umugore waga agubo keza yambara amarore oya ujyasa umugore wiwe umugore wiwe ayabwo ya Teko nabonye ngo usanga ari hasubiriye Fanny Lavine mu bisanzwe bajya bari bat afise umugore avec état civil Fanny nayo ko nazingine plan za yandi afise imitere myinshi umve plan za higa none Fanny ndakubazi utinya Imana numvise ngo bashimye guhora muri no minsi ngo kubera ngo ntibamwishuye bat reka mvuga akantu kamwe basi Fanny Lavine mu minsi imbere ugiye kumubona nk'umu diaspora arurira indege ikibazo ni kimwe mbega azobananya kina filme azozikinira muri nuze muri Canada Noraske ejo hahise ya postinze ati umwana wiwe Noraske afise akana kakakobwa kakuze sinzi imyaka nk'itanu canke 6 uko muri iyo myaka 4 5 uko 6 niho ndakabona aca gapostinga Fanny agafashe Fanny bagateruye ati aje umva cara bapostinga yandika ati Noraske is love acha kurikiza foto imbere and then Fanny ariko aramufotora Fanny afise appareil ariko afotora Noraske gusa kandi amatwi adusubira ari umuntu yabigiyemo hagati acaza n'uburofa arahomba chance ya visa uri mu diaspora uri mu diaspora cyane oya ari undi muntu nganyene wo muri industry Noraske yagiye ahantu hari undi muntu yagize ubushapu mwana w'abahungu ntare 5 Noraske ntare gatanu akubita ubushapu bana ukazogira $1 ukiyo yafutura bagenda naya makuru no yapomora yose yisho irarenze oya reka turindire 25 n'ikiganiro ca mbere Fanny yarakiravye nikazokirava après 25 tuzoja tubabwira rero barashaka kubihindura arico kibazo egahita ashaka kuvuga ati twagwaye duhindure kugira ngo kandi bafise tike y'indege sha jet tike sinzi ko ariko visa mengira canke ni bon kandi rero bashobora kugenda n'umuryango wose inde nande Fanny Lavine Fanny afise abana nimbari genzi babiri na Noraske babiri batatu cyane afise Noraske abafise sinzi ko bangana ariko reka tuvuga umwe bashe tubona oya ni bon tuvuga umwe tubona abandi ko tutabizi ko batashinye kujimba gusa nimbari ivyo maze yo kwima nukuri zemarika tuzosura turabi ivyo ari batazovuga je ko nakunda kubesha oya cyaho nanyegeje n'amafoto tuzoyabera état civil vuba 25 Novembre kabisa za Fanny nje jambira aba serie yo kweri ubu ari serie ati jewe kana mwasume bisaro rya rukundo rurayobeye none urukundo rwa visa rukundo rwa visa n'ubugesera Noraske yarashaputse mugana n'ibisanzwe okay nk'ubu woronse yo chance okwemera ko ndonka visa yo kuja mu mahanga noye ko wironze kubera visa utanga mahaba
cyane biragoye yanje n'ubu ndazi Noraska muri shooting ubu tuko ikiganira muri shooting na Fanny ubu ntaba hava ubu ni bava ko man bari mu rukundo rw'iseriye je nabonye reka bari je nataka kubibona bari kumwe muri mariage ya Edison bajanye bari bafatanye ndavuga bari abajama kandi kumenya baraberanye sana baraberanye sana oye je congratulations ahubwo congratulations yego kandi Fanny Lavine aciye ubwenge sana man aciye ubwenge arakora ibintu bifite ubwenge naho ribati ya mudada muri industry arakomeye iramubereye cyane afite n'izina yarubatse n'izina ryiwe araplanifye yagiyewe kandi nditegezo genda uko gusa attention yaba ribati atari mariye byari gukunda ribati yaba atari mariye bari kujana kweri muga kaje kantu ribati nawe yavuze ati je bino bintu nabigiyemwo igihe nakundana na Fanny ngo nabigiyemo bya ndondera yavuze uko nyine igihe nakundana na Fanny ngo igihe ngo yari mariye ngo igihe acaja gukundana na Fanny mba kwa kurondera umuceri kurondera umuceri donc babaye hamwe na Fanny kugira arondera umuceri ngo n'amajambo yose yavuga kwera aronka gafu amajambo atari seriye kwera byo yakora byose ngo ibyo twakora byose yaranabikwiriye ariko ni sawa kuko Jesse nkunda kujudging umuntu gusa reka twende yo le 25 gaje nabiharuye neza kubera le 11 ni samedi plus 7 jours azoba le 18 plus 7 jours azoba le 25 bizogwana rero ntabwo ari audio ntabwo ari message iko apeli akanapatia news rero ariko mengo ni le 25 byazanze uri kuri apeli kabisa yego 25 z'ukwa 12 zo ari mu kwambi oya le 25 ni samedi birashoboka le 25 ni samedi nuko nto mu telefone nk'utaho kibazo boca bamumenyije ariko ni sawa na kimwe kwa amakuru ariko nimba biri serie je ndaza abafaransa bakunda bagasi narababwiye nyuma ya muri ivyo bibiri nyuma ya le 25 gusa etat civil ba nta n'imisi nta n'indwi tuzobabona ngaha mu Burundi bazoca bacomoka umve n'igihugu twakimenye ibintu birasara bazoca none rero mu kigabane ca Buraya Amerika Asia oya katwa oya ntacyo ni bon aho bazogenda bose mbwatumiye kari ariko je numvise ko ari bazoja muri Canada igihugu cisezerano bagira bakubiteye amaguru ngo ba bacha batwica rero bari mu manege tuzogo batibora ni urira indege Fanny abazokambere abafana bo kwibaza ati eske Fanny Lavine azobandanya akora amafilm gichaka YouTube yiwe babananje agira je niyumvira Fanny Lavine afise ubwenge urabona iyo mukobwa ari umukobwa w'umusekreteri wiwe mbayitwa ndamwibagiye izina yananye mu kiganiro no munsi yakinyemye kweri yagiye ati ngo ari ibintu biguma bivugwa ati ntacyo ani ni kiganiro na ya Fanny ya man ijya ni plan yaramurungitse gitanga amakuru iboneke ko arungitse umuvugizi kuko ugiye yavuga kote ya Fanny ariko Fanny arazi impamvu atovuga rishaka plan zanje agomba twemeze mu bikorwa ariko vraiment bagiye babiri bari serie mu rukundo ico nico barakunda kandi je vraiment uravyo ukuntu bajanye kandi baraberanye sana kubera ko bya Noraska ari muto kandi bose barafise abana freshman biraryoshe je basi ndanyotewe uyu munsi je bantumire mu ndwi zitatu Fanny Noraska badutumira baduhe invitation yo umba ari hamwe munyikausha turabagenzi je mutantumiye nzokwitumira zogenda kandi jewe ngo banige kuririmba n'akarimu nzokabaririmbira kameze gute yani ubu ngo ni bayita solution family Noraska yita solution umva ni solution family yatoye solution y'ubuzima bwiwe Noraska is love ayo mafoto ze ko yaduhande bakunze ba STV barabe ayo mafoto oya nta telefone naje turaza kwirondera nyene nibidukundira turayabereka kwera ariko ni bon tu baratese kandi amakuru ndabahaye nyegeza ariko je ndazi umunsi umwe muzovuga ati andi yari yarabivuze kandi sinzovyibagira ndoca narabibereka ati narababwiye pega ribata yasubira vuga isinzi oya ribati nyene nakore byo mu gihe farazo ariko kandi yambira n'umukozi nuko gusumenye ngo
yambiye Imana aratinyeze je naje ndi mu bantu bamutinya ko oya no kumurondera mutiri umengano mumeshameshwa umumesha ukumva n'icyongereza rikaratira no bugese kandi rero muhuye mani n'umuntu fresh atwinga bien fresh ameze byari cool ariko kwa Mari vraiment arafise look yo gutinyika kweli gusa n'umukozi no actor bino bintu rero tubisoreze abantu bazanye cinema n'imbaraga siguye ubwa mbere ndibatse yego cinema yo yari isiguye ari insoro nyene yari insoro rero usanga nyene ariko ni bon ya mugaba akora kuko ibikorwa rero industry igyoshwa n'ivyo kandi ivyo bibazo impamvu twe bimenyekana nuko tuba dufise visibility rero usanga byoroshe rero kandi ibintu abantu bahora bibaza ngo ibi bintu nivyo kubesha nibibaho oya nibibaho ni ibintu byo kubaho bijya bintu biriho nimba uhora ubibona mu kibano ukabibona uri umwe hajya mubona ko ari ubeshwa mubibonye muri benshi ariko birahari ya cyane gose nk'ubu Noraske bibani nanuze commentaire zo banyinshi niga ariko Noraske kameme nta Fanny nta myaka myinshi yo barusha Noraske Fanny nta myaka myinshi ninde yo bakunze muri bacyara nta oya Fanny Fanny araguze sinzi ko y'imyaka navyo nzi gusa ndazi bashaka ko basumbana imyaka imwe canke ibiri canke itatu mugabo urukundo nta ariko ni bon baraberanye kandi none hako twagwa n'umukeho tuja ku mukeho tumaja ku muntu mungana usanga yavyakiri muto nyene yavyakiri muto nico gituma bino bintu tubisoreze gahandi no story no ngumenga turindire 25 tumene jewe reka mvugira ijambo mu makuru nahawe kwa Kiswahili lazima za chini ya carpet Fanny Lavine turamubona ukwezi kanaka yuriye indege Fanny Lavine azokurira indege itariki bwafisa amakuru menshi nawe ndasubiye Fanny Lavine azokurira indege itariki zingaye gahandi ariko imbere yuko mu gitariki azokuririra kindege Fanny Lavine arafise barategurana Noraske etat civil mu kirundi babivuga gute kubakana biciye mu mategeko y'igihugu bizoba itariki 22 abakunzi ba STV bye bye merci beaucoup abakunzi ba STV asante papa Andi Every story matters.